Navuka nagiye naje kumenya ko ndumwirabure ngeze muri iki gihugu sinzi ko ndumwirabure mu bindi byose nagiyemo. I really had a good day as I started though, but excuse me guys, it's first time having so much emotion. Iya video tugiye kwiraba yarakoze ku mitima aba sinovuga ngo abarundi cyangwa abanyarwanda isi yose muri rusange. C'était comment? Byatanguye gute? Ya video yatumye mfungwa. Really? Ya video yatumye mfungwa. How? Yatumye mfungwa une semaine. How kandi ahubwo wewe Filipino guverinoma yabo na Ministère ya Tourisme n'abajya bihojya hoteli bashatse kunkujya video dayikurako nanje ndavyanka ko nabugiye kujya video nayishize kwera sikora je gusa umva nagushimye bagusavye kwikurayo kugira ngo ureke kubacafuza kubera yuko wagaragaje ico bari. Yego hari hano nagiye kora contenu muri Philippines muri cimetière ndaja kugaburira abantu baba mwibarabara abandi baba mu cimetière indari abantu n'abantu bapfuye. Really? Iyo video iri kuri page yanje. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, nababwiye yuko ubu content zanjye nyinshi cyane muzuza murazikurikirana kuri channel ya Yaga Tech TV. Kubera yuko murabizi ko channel yanjye ibintu byose narabifuse hasigayo indirimbo gusa. Kwa yuko noneho murabizi ava abantu bavuga ati Alvin, ego we understand, uri mu content creator, uri mu cineaste, uri mu kibat, ntago ushobora gufata ibintu bimwe byose ubivange kandi uri umuririmbyi ukwiye gukora account yawe channel yawe y'indirimbo ugire na channel yawe y'ibyo bindi. And I was trying byinshi narabifuse hariya kuri ya channel yanjye hasigayo indirimbo gusa. Voilà. Uno musi rero yashaka kwerekana kubera yuko ibintu ushaka ko tuvugana n'uyu mugenzi wanje ni ibintu biri serious cyane, ni ibintu biri interessant, ni ibintu noneho mwumvise wenyene ushobora kuvuga ati bimwe ushobora kuvuga ati wow uyu mujya afise good life, maybe bivanye n'ibihugu byinshi agendamo, bivanye n'ibintu byinshi akora, ariko aussi sans oublier yuko muri izo enjoyment nyene burya nta kazi kabura ama challenge, vous comprenez ce que je veux dire. Umuntu mushobora kubona ibintu akora nyene ari ibintu biri funny, ari ibintu biryoshe, mugabo ntimuba muzi ama difficulté umuntu abacamo kugira ngo ashobore gukora ivyo bintu. Voilà. Bite man. Ni sawa murakomeye. Je banyita Axel Khalifa, je suis moitié burundais rwandais, nkaba ndi mu travel influencer. Maze plus de 6 ans ndi muri game. Murakoze cyane kunyakira. Merci beaucoup. Khalifa, urakoze cyane. En fait, jewe nawe dusanzwe tuzinaye man, ariko ndakunda ibintu ukora by the way kuko na jewe nizo zari indoto zanje, sometimes ndabikora mugabo sindi deep cyane muri ivyo kubera yuko nsanzwe mfise ibindi nkora, ariko ndibaza urashobora gusigurira abantu ariko dukurikira muri Yaga Tech TV ibintu usanzwe ukora mu buzima. Bon, j'ai mon travel influencer, mon inspirateur de voyage. Usanzwe ibintu dukora tuvoyaja mu bihugu byinshi, twaspira abantu kuvoyaja, dukora ama partnership n'ama hotel, n'ama tourisme, n'ama company ya tourisme, biravana n'igihugu tugiyemo, ariko kenshi ni kwaspira guconnecta abantu bivanye n'ibihugu tugiyemo, tukaspira ama contenu de voyage, ibihugu byo muri Asie nk'umunyafrika, ibihugu byose byo muri Afrika turagenda. Bon. Voilà, nous connaissons turazunguruka, ariko kenshi c'est pour inspirer la jeunesse et tout abandi bantu bose bashobora kuvoyaja badashobora uburyo bakabona à partir de nous ukuntu ahandi bantu babayeho, ukuntu abandi bantu babayeho. Sorry gato tukiri nkaho nyine ntaguciriyemo. Ko wavuze yuko uri moitié burundais, moitié rwandais. Uramaze gukora ama content muri ivyo bihugu nyene usanzwe uvamo? Ego. Eri kera cyane ariko narabikoze. Nikera cyane. And why not now? Why not ubunye kandi ubunye ari ufise abantu benshi ahubwo birenze kuburyo ushobora gupromotinga ibihugu uvamo kugira ngo noneho nabo bantu baba mu bindi bihugu bashobore kuvuga ati burya wa muntu iyi country avaho naho nyine n'ahantu heza, kuko wewe nkuko wavuze wewe urinspira abantu benshi n'aba content creator benshi, aba travel content creator, kuko ari igihe mu travel content creator agenda ahantu abandi ba travel content creator bahabonye akavuga ati yo najya ahantu I have to go kugira ngo ushobore kuhakoreraho content, sivyo? None se ikibazo cyo kubaza ni ese uramaze kwiyumvira ubunye kubera izina ryawe rimaze kuba rinini, uramaze kwiyumvira kandi gusubira gukora ama content muri bijya bihugu uvamo kugira ngo nabajya abazungu bose bakurikirana, nabajya abantu bose bo mu bindi bihugu bakurikirana bashobore kubona yuko aho uva naho nyene hari ama lieu touristique? Bon, kwishura ikibazo cyawe
kariyeri yanje yatanguye muri ivyo bihugu bibiri nyene natanguye gukora muri ivyo bihugu bibiri hari amakontinu natanguye gukora mu Burundi rero nagiye gukora mu Rwanda bon ariko kenshi natanguriye mu Burundi nkaba bon après ça nabona yuko nashaka nifuza kugera kure connecta n'abandi bantu b'ibindi bihugu kubera Burundi n'u Rwanda ndabutwara mu mutima w'iwanje si kuvuga yuko kubera ntavuga ntariyo nariko ndakorerayo ko nahibagiwe ariko même si naho nja muri ibyo bihugu bindi ndabigisha aho mva imico yacu culture yacu ubunye gute hagiye wanyomoyeho gute muvuga ururimi ruhe ndapartage ama contenu menshi nakoze duhereye kuri Zanzibar nakoreye nkoresheje drapeau y'u Burundi ari yindi nakoresheje drapeau y'u Rwanda donc ni plus kwiyumvira gusa niko nari rêve yo connecta n'ibindi bihugu byo hanze kubigisha kupartage n'ibindi nandi ma contenu bivanye n'ibihugu mbangiyemo bitari byo muri Afrika. Ça c'est une bonne réponse. Mbwira igihugu umaze kujyamo ukaryoherwa cyane mu bihugu cyose umaze kugenda. Bon igihugu umaze kujyamo nkaryoherwa cyane novuga ko ari Singapore kuko ni igihugu nagiyemwo sinigeze nibuka ko ndi umunyafrika sinigeze nibuka yuko niumva nk'umuhira gusa abantu bose bari akeya nta racisme hari aho nyene kuri muri racisme hari igihugu umaze kujyamo bakakuzana ivyo bintu vyanuze bon maze kugira muri experience ikomeye cyane kandi iri très yes c'est vrai hari video postize kuri nuza yawe narayibonye iyo video guys muje kuri iyo video kuri nuza yiwe kuri Instagram yiwe guys yarapostize video noneho ndibaza yuko nta murundi arigiragira zijya views kuri Instagram kesa sawa star kesa sawa umuntu akora ikintu cyacu cyose nta muntu numwe arigiragira zijya views kuri Instagram turabonye video wakoze umengo wari kurarira sivyo guys iyo video tuza kwibakishiriza ngaha mugabo niyo mu Cyongereza kwataza gutahura Icyongereza ndibaza yuko Khalifa araza kubisigura mu kiruce kinyarwanda. Bon grafisi na traduction hasi y'ikirundi oya tari kirundi ariko sous-titrage yashobora gufasha umuntu gutahura. Sous-titrage ni Gifaransa cyangwa Icyongereza nyine yo mu Cyongereza yego no en fait nashaka kuvuga ku bantu bataza gutahura iyi video ko iyi video guys ni nyene mubona dushize ngaha ifise capture d'écran bambe ariyo caption iriko kandi caption muri imisi kuri réseaux sociaux shaka gutranslatinga ijya video vyageze gute washaka kudusigurira ijya point kabisa mbabarira yuko umenye yuko mu bintu vyatumye agenda gutumira ijya point irimo kuko ijya video tugiye kwiraba yarakoze ku mitima aba sinovuga ngo abarundi cyangwa abanyarwanda isi yose muri rusange kuko ntihenze ifise 12 millions ibihumbi 12 vy'amaviews man na views ari enorme na views atabaho man donc ibyo bintu narabonye n'amateleviziyo hari ahantu waruri ni hehe ni Singapore cyane bon bacije amateleviziyo menshi muri Philippines muri Singapore muri Malaysia yes c'était comment byatanguye gute I really had a good day as I started though but excuse me guys it's first time having so much emotion. I never feel so bad because of being black, you see. That's really hurt my heart today to see American people being so racist with me because of their childish. I'm an orphan, so that's really broke my heart today. I never feel so. It's never felt so harder for me for being black. But I'm proud of being black, you see. I'm super proud, so whatever we put me down, my color of skin, whatever in this country, I'm gonna leave it to God. Bon, mu bisanzwe ijya experience si ibintu bijyanye n'amakontinu bisanzwe nkora si amakontinu dusanzwe dukora yo kwinspira abantu gusa hariyo ibintu ducamo by'ama experience bikatubabaza kandi bikatubera ikigisho gikomeye muri uyu mwanya ibyo bintu bikubayeho ahantu ibintu bikubayeho uyu mwanya ntushobora kwiyumvira kuja kubikora mu nyuma ngufate video ni experience ufise ako kanya nyene bikubaho nyene bisaba uyu mwanya nyene ureact umva nafanye telefone ndiko ndakora contenu nagiye muri Philippines bon nafise contrat na hotel nangiye kubakorera ama publicité amangeze muri hotel bon umunsi wa mbere byagenze neza naragize check in yanje ndaruhuka umunsi wa kabiri ndiko ndakora ama contenu kuri piscine
bon haje utwana dutoya tubiringira twari dufite nka 6 ans 7 ans utwana turaza muri piscine bon nakundagira ama video yanje kundagira ama plonge gerageza kuronka ama angle ya bien hama bana bararyoherwa kubona ukuntu ariko ndasimba mu mazi baza barankurikira barambaza none ugute ubigenza gute gusimba ugira plonge ndagati bon biroroshe nuko ko turavugana ngo kanya nyene abanyi nabo baraza barabakwega ku ruhande bon ijya mbere sinashatse kuvuga ibintu byinshi sinashatse no kubitahura nabintu sinabihaye umwanya bon ndasubira mu contenu yanje bajya bana barankurikira kandi ya kabiri ndabereka ukuntu ushobora kunaja bararyoherwa bon mimi nabo baraza bagati ntushobora kuguma impande ya Senje ntibishoboka mva impande y'iyo Senje really man uziko ivyo bintu tubira mu cinema umva mu buzima busanzwe abanyafrika kujya kuntu tumva babitanguna amasenje nivyo noneho hari abantu iyo mo bayikoresha mu buzima busanzwe kabisa abana baje bagati impande y'iyo Senje ntushobora kuma ngaho impande ya Senje genda Maria barabakora no muri piscine cyangwa baravayo barakora muri piscine baravayo jewe uyu mwanya nyene bon barabadamu y'abahungu ndazi ko ntitari guhera mu nzira nziza yes ariko bana muri umwanya nyene ko nayifise na kamera yanje telefone ashaka nisunivire yo nsungiye muri chambre ko bivanye ko nayifise na kamera mu ntoki cyaro icyumvira wonyene cyo gukora ka video vyagiye ngo nyene ndavuga ati ka partage ibintu korana ibintu ryambere ndabibaye kuva navuka nagiye kunaje kumenya ko ndumwirabure ngeze muri iki gihugu sinzi ko ndumwirabure mu bindi byose nagiyemo kora hano se bafata neza baranyakira bakayereka urukundo ariko bigeze hariya byaranse emotion ziba nyinshi uva ngo umuhungu ntarira ariko byaranse kabisa twarayibonye ebana kandi ndapartage experience yari imbaye kuko uyu mwanya prozi ko warize bisigure ko ni ibintu byakoze ku mutima birankoze ku mutima ko sinzi ko ivyo bintu bibaho ku isi siniteze ko umuntu ashobora kuvuga ivyo bintu ku muntu okay ikibazo cy'amatsiko nca numva yuko no kubaza ni okay twarabonye ya video yagize 12 millions est-ce que nta polemique ijya video yigeze igira muri kiriya gihugu urimo ko twarabonye mengo hariyo n'ama interview abantu bakuze ku ma televiziyo aba journaliste bari kwaragira ama reaction ijya video yarankoze ko cyane ijya video yatumye mfungwa really ijya video yatumye mfungwa how yatumye mfungwa une semaine how kandi ahubwo wewe Filipino gouvernement yabo na ministère tourisme na bajya bihojya hoteli bashatse ko nkujya video dayikurako nanje ndavyanka ko nabugiye kujya video nayishize kwera sikora je gusa umva nagushyire bagusavye kwikurayo kugira ngo ureke kubacafuza kubera yuko wagaragaje ico bari yego barambwira yuko ijya video ijya image siyo ndababwira yuko ijya video ntashaka kwikura ko kubera sikora jewe gusa ariko nikora umuntu wese w'umwirabure uje muri experience nk'iyo umuntu wese natari umwirabure munyafrika ari abirabure b'abahindi baca muri souffrance nk'izo ari abantu b'abafilipino bonyine ubwabo baba mu gihugu cyabo kwera gusaba abirabura babaye muri zo experience nk'izo ndavyanka ndavuga ati sishobora kwikura ko ibike ndagura billet yanje avion ngiye aeroport barambwiye ko nshobora gusohoka urumva rero video wakoze rabaye viral ku buryo no kuri airport nuzuye kuri airport babagira baripotinga yuko umuntu afite passport iyi ni umuntu yitwa kanaka ntakwiye kuva muri iki gihugu barambwira ko mfise dossier iri muri pending bombo clad ndavuga ati je na dossier mfise nta kintu mfise baranyangira hama ndaja muri immigration baca barafata baca polisi raza baramfunga ko aeroport benda kubaza hari sorry gato sorry ndikora gushiramo ariko ni kwenda na ambassade y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda ihari hariya bombo clad kandi naho yo bihari nta ibihugu byinshi byo hanze muri Philippines nta nguvu bifise kwera hariya ni gihugu yuko iyo bakwegeye bakwagirije ikintu uzakirihira mu gihugu cyabo après ni ushaka gutaha bon hamanda bara immigration baramfunga bafunga pendant une semaine bombo clad une semaine kabisa bana
est-ce que abantu mwahuriye mu gasho canke hariya umuntu wese wamufunga kwiwe twahuye n'abantu mu gasho okay abantu mwahuriye mu gasho ntibigeze bamenya ijya action yawe ku buryo babaye kuri side yawe canke ku buryo babaye kuri side itari yawe hama bagashaka nabo nyine gukorera ikibi kuko bashobora kuvuga ati wewe edayere wewe turazi sizi ko mubizi iyo ugiye mu gasho umengo bajya abantu baba prison baba bamaze kumenya nico wakoze batakizi nabo barakubaza ariko haravamo umwe akamenya n'imiburi buri ico wakoze icyakusanye hage sivyo nta bantu babimenye ibintu wari waciye muri urya mwanya uri mu gasho bon mu ba prisonnier twari deja mu pièce gatonya cyane ka extra nka 20 deja turi mix n'abakobwa n'abahungu bose bafungira hamwe twari mix hama ikintu cyabaye nuko bon abantu bariyo bari cool vraiment nta kibazo bari bafise nanje deja bari kora benshi bari twari kumwe bari bazi action yawe already action yakoze ntabyo bari bazi ntabyo bari bazi kabisa ariko muri Philippines ko hari abantu bari clair de peau bera umubiri n'abandi birabura bajya ntibakundana bajya birabura bakora ubuzima bumeze nabi ni usanga babo bakenye usanga bayeho nabi nibo nasanze yo benshi turabana abagenzi turavugana uko nyene kora kuryama byari bigoranye twajyama twicaye byaragoranye cyane yari experience mbi cyane kabisa sino kubesha muri deja muri Philippines ubushuhe turi 38 degrés tari dufite akavadanatere muri prison donc c'était pas facile du tout byari bigoye cyane I'm so sorry bro après ça après ça hagiyemo za NWA barapostinga izo namakina ama page or na TV bon ama magazine barapostize yuko bagufunze bon bapostize yuko ndi détenu baravuga andi magazine ntazi aravuga bon aba Philippines ubwabo baguma bakora ama engagement yuko bobo urabononera izina yuko tarasize imihari ariko abandi mapage yose amapage yo muri Suisse andi abanye yo mu Birigi baraposta bon après ça barandikura bandikuye bambwira nirihira ticket ama bon après nirihira ticket kubera yuko ijyanuzenya ijya flight yawe yari yamaze kuba cancel ndihe iyindi ndavuga ati sawa ndavuga ati mume nk'imisi ibiri parce que c'est maze gutakaza amara ya mbere reka ndondere ukuntu ndonka yandi baraguma na passeport yanje abagume passeport yanje bon ndaja kugura billet guze kugura billet muri yo company naguzemo ya mbere yitwa Cebu Pacific maze kuyiguriramo ndagura ticket neza ama umuskurikiye ngiye kandi kugiye barambiye ko dosiyanje kiri muri none muri system nashobora gusohoka kandi ndaja go complaininga ndaga yuko nitike ya kabiri kandi indege igira igende sinumva ukuntu washaka kumuruka kandi ya kabiri kandi nagize ivyo bambwiye bro ça fait mal bon barambloka ndasufra kwa aeroport ndamarayo 28 jours ndi mu aeroport uri muri airport wagiki 28 jours bon ariyo umukobwa yankontaktinze muri États-Unis musulman arancontacta ni muri community ya Burundi Rwanda bon ni communauté yo muri États-Unis y'abantu ba ni umunyafrika canke n'umunyamerika bon n'umunyamerika ko umunyamevuki hariya nta afise descendance yabo muri Afrika ariko baracontacta arambwira ko shaka kumfasha yuko twokora GoFund kugira abantu babone ivyo bintu iyo misi ndi mu aeroport ndashaka kusurviva bashaka gufasha barakorera GoFund ndayakira ndaranka ko ubufasha namaze 28 jours mu aeroport none iyo GoFund bagukoreye ko twebwe muri community yacu tugize tuyibona kugira ngo abantu muri community yacu kugira ngo bashobore yari kuri link yanje umuntu atayoboye nuko ngira ntigeze ashaka kuyibona ariko yari kuri link yanje kuri page ya Instagram narayi promotinga kuri Insta stories zanje kuri zindi page bon après ça TikTok yanje ndi muri Philippines barayibloka iruga gwacha ndugurura yindi maze kugurura yindi cyanda posta ya video nyene ikigira succès nayo ni muri TikTok muri 6 millions quelque chose après ça damara 28 jours au aéroport banyandikira dossier bacambira yuko ntegaza kuriha amande yuko imise maze mu aeroport maze kurenza plus de 30 jours kuri visa yanje mana we yuko bisaba naho ndabarihe ico bita overstay yuko narengeje imisi nyine muri ya GoFund nyene birakunda ndariha plus de $500
Yeah. birakunda ndariha amande. Wow, kumbe muri iyo link rero bagukoreye Imana yarabikoze noneho haravamo Imana akantu. yarabikoze kabisa abantu ntazi hari kabisa ndashima Imana pe. Hari abandi baza kuvuga kugira gusa bavuge kugira baronke baboneke gusa ko abantu beza ariko bon ahandi hantu hari abantu benshi bafashije cyane kabisa. Bon après ça ndabadepoti Philippines yarambwira ko badashaka kundungika muri Afrika ariko ikintu bashaka gukora ni kimwe bashaka kundungika mu gihugu naciye nko mu kugira nze nanje mugira nje muri Philippines naciye muri Malaysia. Yes. Bon, Malaisie naho ni gihugu nkeneye visa kugira ninjiye kandi muri Malaisie. Bon, avec chance ndigenda vuje ko yakenshi ngiye nguza ama visa yanje ngura ama entraînements. Yes. Ajya ama entraînements ivya entraînement fise niyo ushaka kandi gutuma ninjira mu gihugu bitangoye. Yeah. Bon, bandipotinga hariya bon fata indege ndaja muri Malaisie mu ndege yawo ntarishe. Shise muri Malaisie ndamarayo iminsi bon. Ndashaka ndafata ubuzima bwanje ndarekipera ndava ko ndakubaza ukiri ngaho kuri airport iyo minsi wamaze 28 jours est-ce que waguma ukora ama content yawe nyene canke wari wicaye tu? Nta kimwe nakora parce que nari limité. Ego nari limité cyane ushobora gukoresha telefone ngo kamere bon bacha bibaza yuko kamera sinashaka kamera sinanemera kamera sinashaka kamera kabisa nibo babigusafye canke ni wewe nyene wavuze ati canke ni kuri airport nyene umva ni oya mu bisanzwe je kura nari surveiller kurusha abandi bantu kuri barazi yuko na influence babatinye yuko kuvuga kandi ibindi bintu bari bambloka no hose deja nashaka gusohoka muri aeroport ko nta passport nari mfise nari muri transit. Ndavuga muri transit gufungura aho nyene birazimvye. Usanga restaurant ya Makenya ari $20 $30 gufungura. Donc c'était J'ai une question. Imbere ko tubandanya ivya Malaysia. Est-ce que muri Philippines nta barundi babaye canke abanyarwanda ku buryo basi community yabo hariya hariyo community barundi hariyo community y'abanyarwanda ni bigeze gukontakta igihe babona ijya video ko uri mu bibazo abantu bakontaktinze benshi atukana abanyarwanda baba hajya bon hariyo umuntu yambwiye ko kontaktinze ambwiye ko ari we chef wa community y'abanyarwanda yuko bifuza kumfasha ariko yaginukiye message trop tard wamaze gufungwa cyangwa wamaze kuvayo namaze kwandikirwa dossier ko bagira ama depositing muri Malaysia. Donc ntaco bari gusohoka ndi gukora kandi ikindi kintu réponse yava muri Japon parce que ambassade yabo iri muri Japon donc réponse yava muri Japon donc kuri no kurindira ntibyaba byoroshe donc yakora contact turavugana turahindura ama numero telefone bon turagwa muri communication gushika ndigeze muri Malaysia twaravugana. Uri Philippines rero nta murundi n'umwe cyangwa umunyarwanda mugeze mu nta murundi kabisa. Okay, tuvuye none tuvuye Philippines tugeze Malaysia ariko vyagenze neza. Malaysia vyagenze neza. Bon abantu ziranye nabo muri Malaysia narashitse dakigwa bon ndamara ntibyari byoroshe kuva ko aeroport ko era deja dossier yanje n'ukuntu nari by deporting. Namaze 3 jours kugira bagongere passeport bamiyo minsi dossier yanje yari igoye. Bon bako baranyakiye Malaysia barafashe neza kabisa. Ndashima. Malaysia warahuye na community yiwawe y'abanyarwanda cyangwa abarundi? Bon jewe ko rasi si base cyane mu Burundi cyane mu Rwanda. Ufise abandi mukorana nyine kubera akazi kagushanye kure. Cyane kandi en fait je nifuza guconnecta abantu bose sans limite. Niyo mpamvu ubona amakontinent yanje menshi ari mu Congereza parce que ndashaka guconnecta isi yose sira kwibaza gusa mu gihugu kimwe cyangwa mu kindi gihugu. Ndashaka yuko abantu bose niba bikeneye ko menya Burundi ndashaka isishaka ko wowe nyene ubumenya ko uvuga igifaransa ngo uvuga ikirundi ndashaka n'uvuga icyongereza amenye uyu muntu yavuye aha iki gihugu nuku uyu unye nuku culture zabo nizi bajya gutya bafise lac Tanganyika peut-être bafise imisozi mu Rwanda donc voilà bro pole sana kwanza kubera yuko video antuko turayibonye kandi yarankozeho sijewe gusa narabonye n'amapage mu Burundi
sinzi ko mu Rwanda bon reka je mvuge mu Burundi ko jewe ndi no mu Rwanda kabisa narayabonye ya muri pa Burundi on the map yaraposte za video by the way hirya yejo nimba atari ryari warasohoye indi video uvuga yuko ari hano muri restaurant base kufungura c'était muri Philippines nyene kumbe rero ntiwigeze ubabeshera nimba bijya bintu vyabaye hariya kuri piscine bakavuga yuko babeshye ukaje muri restaurant akavuga yuko utojya muri restaurant kwaye kuri umwirabura kumbe rero bajya abantu ni vya vrai mu bisanzwe ujya munsi ukuntu vyagenze nagiye muri ya restaurant ndinjira barabimbwira ijya mbere ariko umuntu ariko ndabitahura ndavuga none wiki kweli iki abantu batobimenya reka ndasubira inyuma kandi nshaka telefone turabaza nana kamera y'imfite afite telefone gusa papa ndavuga ati rero kadasonda mubaze ko nagati sinabitahuye ngira ni kwera langage canke cyongereza ndahimubaza kandi arambwira kabisa ngaha utari mu Filipino nemerere no kwicara n'indani arabisigurira ngo ati yego nshobora kujya ngaha cindatangara ibonye ya video none utaza kwibereka abantu nimba kuri page yawe bon en fait ikintu nakoze muri Philippines naragerageje en fait just si umuntu ukunda gupartage ama experience négative navyo nkunda kabisa yuko for sure ari ibintu tubayeho muri 2025 bidakwiye no kubaho yes ari ibintu tubayeho muri ubu buzima bw'ubu bidashobotse yuko isi yose ikwiye kumenya yuko ahantu hose tugiye jewe ndifuza yuko nokora isi hafi ibihugu bishoboka ko byose ku isi nka voyage at least même sans pays ariko culture yanje ntemewe birangora no gukora birangora no gukora content mu barabara birakora connect abantu birangora kuja kwegerageza ivyo kujya vyabo ama experience yabo birangora kumenya nabo kubera racisme ni kintu kibi cyane gose cyane gose twatubura no masinema je nibiramba ko ariko abantu benshi barabambira ati we Alvin kubera utaraja mu bihugu by'abazungu kuko hari abantu benshi cyane baba mu bihugu by'abazungu bambira ati ino kuko ari ukuntu ubona aba black bari mu bihugu by'abazungu ingeni baba proud kuba black bakavuga ati I'm black ibiki and me I was like okay ibintu bya racisme je none bimeze gute biba bimeze gute barambira ati ngo ino umuntu ashobora kuza akavuga ati ngo wewe akanakuraho akavuga ati wewe eske uri umuntu cyangwa uri gikoko urumva jeje ariyo abantu muri ibyo bigo byo muri Asia byatandukanye no si muri Asia ariyo nagiye nko muri Thailand nari ahantu muri village iri deep ni village iri kure cyane kure y'abantu bose bagenda muri ville touristique ariko je mbagiye kumenya ahantu hose ushobora gukorerayo ama contenu nahuye n'abantu batarigera babona umunwara abo n'abantu nahura kubera ntibarigera nta telefone nta televizion nta internet barabyo mu telefone baramubona mu telefone ariko mu maso ntibarigera mubona ni ryambere ni nkako kundi twebwe mu Burundi tubonye umuzungu arenganye twese tuvuga ati wow kuya nyene nanje barambona bakavuga ati uyu mushatsi ndashaka gukora ko nkagati nimukoreko bagakorako gati buryo umushatsi meze gute ati nawe meze nkatwe kidagati ne kumeze nkatwe abona abantu ntavyo bazi saba racist abona abantu ntavyo bazi na gato baratangaye nawe ukubona bariyumvira uyu muntu barabaho burya kuri mu telefone batubona gusa ama television ariko hari abandi nabo banka kubera nawe umaze kuba nawe uri umufilipino umaze kuba noir de peau babiheze for sure. Kuri abantu bakora ama hotel bose n'abantu bari clair de peau ma restaurant ahantu hose abajya gukora mu bikoni nibo birabura ntibashaka ku expose ariko mu bindi bihugu Philippines igihugu je nakunze vraiment Singapore ni igihugu nararyoye cyane ni arazinje ariko n'ahantu vraiment nifuza ko abantu bose bogenda bakabona ahantu abantu bateye imbere bakabona culture shasha bakabona ibintu bigezweho ku isi ukuntu abandi bana babayeho ni ibintu biryohera ukubona amaso kabisa Khalifa jewe ndibaza yuko ntafashe umwanya muremure cyane kuko ibintu maze kutubwira ni byinshi cyane kandi biragize tukiri ngaho nyine n'icyayi kintu hanura abantu bakora uwo mwuga wo gukora bivanye na expérience une autre question est-ce qu'il y a expérience yakuye hariya Philippines c'était la première fois biga ibintu bikubayeho cyangwa hariya nta n'ibindi bihugu wajyamo ukavuga ama difficulté mugabo hariya nyene byari birenze hama n'icyayi kintu uhanura abantu bakora akazi nkako gukora ama difficulté ntabura parce que déjà nta succès nimwe ushobora gushika ko udaciye muri difficulté yes ariko racisme ni kintu difficulté isho kukuta
ishobora kuta ubuzima bwawe ishobora kuta nani pensée mentale zawe kwiyumvira ushobora kuba umusazi kubera kwiyumvira yuko umuntu akonka gusa akora wirabura cyangwa gukora umudasa ariko ama difficulté ntabura hari ama difficulté menshi ubura nayo ushobora kubura amavol ushobora kubura gushererwa ku bintu bitandukanye two tuje mu bihugu by'abandi nta muntu muzinanye nawe hari igihugu jamwe nta cyongereza bazi nta gifaransa bazi ifoko bon ariko uri adapta buke hama ikintu je no hanura abantu bakora nk'ibyo nkora ni gufata risk fata dafashe risk no success kubera hari abantu benshi batinya kuja mu bihugu kubera ntibazi abo bantu ntibazi abantu ukuntu bazobafata nta muntu n'umwe bazinanye nawe nta muntu mbe yagiye ngakora video myorabara beske bazombona gute eske ikintu cyambere je no guhanura urashobora kuja ukiga iga culture y'ahantu ugiye irenseigner kushara réseaux sociaux neza kubwira byose ariko zo kufafanura bike izakubwira abana gira gutya culture zabo ntibakunda nko muri Singapore ntibakunda kujijojo mwibarabara utayiriye hari ushobora kuja mu gasho ufite n'utuntu dutonya ubona ko duto ariko hari binini irenseigner ku bintu umenye base ama ibindi bisigaye ini wilance ubuzima nuko ntushobora kuja gukora ama contenu ufise ubwoba udashobora gufata risque parce que urashobora gufata ama contenu ugasanga est-ce que quartier ni sûr hari hano agiye gukora ama contenu muri Philippines muri cimetière ndaja kugaburira abantu baba mwibarabara abandi baba mu cimetière indaya abantu n'abantu bapfuye really iyo video iri kuri page yanje guys urashaka kutubwira page yawe ya page ukoresha kugira ngo none abantu maybe ntibaze ngaba bavuga ati ngo uyu muntu ashobora kuba ari karabesha ntabwo ama proof urumva ibintu urashaka kuzisanga kuri page yanje Instagram andika Axel Khalifa c'est la vérifier avec Blue Stick ama chako kuri TikTok yanje naone ni Axel Khalifa bon shobwa ama video yanje yose ari guruye vraiment quand ils ont ziri public masho gusangayo utirero muri konti yawe hari ahantu umuntu narayibonye ngezo iyo video irari urafasha abantu kabisa kuko eske bavyakiriye gute nabo nyene baravyanse kubera yuko washatse kwerekana ikintu kiri non parce que muri Philippines communauté yabo ni babayeho ari nta niveau standard hari ubutunzi aratunze ukenya arakenye mais ukenya arakenye vya vrai n'ubutunzi aratunze vya vrai donc nta niveau yo ya milieu hari government irabizi ko hari abantu baba masimenti government irabacunga irabana security kwibarabara ari kwinjira abari security nkaje ganjira nagiyeyo nta programme yarifise kujayo ariko naraciyeyo gusa mbona ukuntu bibaje mbona ukuntu abana babayeho n'abantu muri mu matombe n'abantu bapfuye mbona ukuntu bajyama muri cimetière indani abantu bayeho plus de 5000 personnes ni nka quartier ama cimetière yose yabaye nk'ama quartier birankora ku mutima ndavuga ati none kweri ikintu ntogira changement ntonya kuri kuzo bw'abana imagine uri mu black and bakwanse ariko wewe uko ufise umutima wo gufasha biwabo mani bari mu bibazo kuko ni ibintu byanje mbere nari mbonye kuva sebwa bibone muri Afrika dufise ubukena ariko cyane kubera yuko baca mu bintu nkabijya that's why bafise inzigo bavuga ati birababaje cyane nagiye muri mall ndagura byo kurya bajya bana bose bambwiye ko n'ijyambere bari bari inyama abandi bambwiye n'ijyambere twari bari inkoko ndavuga n'ijyambere muri he nari bitangaje cyane kubera twebwe tuba muri Afrika tuzi yuko hariya nebo bafise ibintu byinshi kuturusha ariko bafise nta access ku bintu byinshi nta access ku mazi harashushe hari gihe climat yabo igera muri 40 degrés ubuzima bwabo buragoye bon ariko narahuye n'aba créateurs hariya baba influenceurs baba Nigerian bakomeye cyane ariho wita Zombie no muntu influenceur akomeye cyane asanzwe aba ari nyine cyane nawe yakarenga bon yagiye kwiga ikamaze nka 10 ans abayo no munyafrika wa mbere afise abantu benshi bamukurikira aba Philippines no wa mbere n'aba Philippines nabo muri Afrika no wa mbere no mu Nigerian narahuye nabo turaganira turexchange n'abandi bagenzi turabona n'umuntu nahura na Miss n'umumanika na Mr Philippines nawe yitwa abagenzi turavugana ko tukora n'ama contenu muri future bon nahuye n'abantu bari agréable kabisa ariko bon nuko nyine cyagenze kabisa urakoze cyane Khalifa urakoze cyane turagoye kandi kaze kuri Agateka kubera yuko urakoze cyane kabisa bro ufite giye kugenda kurondere
upartage experience ni kuya nabonye ngene ya video yagize abantu uzenya by the way guys ni wafise video ya mbere kabisa ifise ama views menshi mu bantu nyene bo muri community yacu kabisa Burundi Rwanda shira kubesha ijya video yiwe yakubise 12 million y'ama views na views menshi cyane kabisa bugi Instagram yawe biraguhemba bon bego ndamonetiza ego biramemba ijya video ndiyo zakwinjira amafaranga menshi cyane ya nuze bon sava ko ari make ko yaranabaye kugira survive kandi muri ibyo bihugu bandi yogira nsubira kandi kuvaja parce que sinateye ingaruka direct naragiye muri Singapore naragiye muri Thailand naragiye mu Macau Island bon naragiye mu bihugu bitandukanye kura ya video yego urakoze cyane boss urakoze cyane kandi uva komeza kabisa nta kazi na kamwe kabura risk man kabisa ariko risk nkiyo bikaze cyane kuko abantu bashobora gupoteza bakakwica cyangwa bakakunyuruza abantu bakabura irengero ryawe gemi I'm so sorry for that bro guys nuko rero sasa yitwa Arsene Khalifa nkuko yavuze ko bashaka kumukurikirana mugene ku mapage yiwe Instagram cyangwa TikTok you use Facebook not really okay voilà hama ndibaza ko bashaka gukorana nawe ufise ibidandazwa cyangwa ufise hotel ushaka kumenyekanisha afisa followers benshi niko kaza sanza akora none wazaga akora ama content iki akana publier ama mukagira collaboration donc rero muravyumva niko kaza sanza akora mwebwe mu ofisi ibintu bitandukanye na ushaka kuri mu Burundi cyangwa mu Rwanda ukavuga ati ndafise nuza yanje hotel cyangwa ikindi kintu niba ari restaurant ashaka yuko mujama kabisa za kungira pibe no problem maybe murashaka kuvugana akamenya ngena traveling nyene ama agakora akazi kawe nawe nyina akabaho kubera yuko abantu twese turakeneranye ku isi kugira ngo ushobore kugira ngaha biragoye ubukeneye umuntu kugira ngo ashobore guhagugeza kuko nta muntu numwe yikwiza ku isi Khalifa urakoze cyane nige kikintu wobwira abantu ariko bakurikirana nawe murakoze cyane ndashima ku bantu mukurikirana ku isi yose ndashima ku bantu muri ama video yanje ndashima ku bantu mu partage ku rukundo rw'isupport y'abantu bose merci